dufashe cyane. Ntabwo tuzopinga kukubwira ukuri ngo uzoca ugenda ubundi ho wazanywe nani. Ishakuzanye kizokugarura ni wagenda. Kandi sigitangaza hari n'abo tuzobwira ukuri bakagenda. Twarababonye bamwe baragiye abo ariko birikivuga neza ngo abo ntibarabacu, abo ntabwo barabacu ko niko birivuga. Abo ntibarabacu barabawamugwanizi barabatasi bari intumwa za shetani. Abo rero ntibashobora kugendana n'umuriro, ntibashobora guhagarara mu muriro kuko ijambo ry'Imana ry'ukuri rirajyana n'inkota n'umuriro. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ritanga inyama n'ibisokoro. Ushobora rero kuba ufise ibindi wari wibikiye, ufise ibindi ugendana hanyuma ngo ugendane n'abantu bari mukuri, ntibishoboka. Ufise uduheka ukorerako, ufise udukorerako, oya. Jewe sinzokubwira ngo pfa kugendana ntaco, nzokubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane kuko ijambo ry'ukuri rirabohora, ijambo ry'ukuri ritanga amahoro, ijambo ry'ukuri rirakiza. Haleluya. Ijambo ry'ukuri ritanga ubugingo bwa hano mu isi n'ubw'igihe kizoza. Ijambo ry'ukuri ritanga ubugingo bwa hano mu isi, rigatanga n'ubugingo bw'igihe kizoza. Ijambo ry'ukuri rigira umuntu muzima ibihe byose. Haleluya. Ijambo ry'ukuri rigira umuntu muzima ibihe byose. Ubaze kw'iryo jambo, haleluya, nijya naho hoza ibitunda, naho hoza ibimunyiganyiza, ubaze kw'iryo jambo ry'ukuri, ibyo biramunyiganyiza bikamusiga ahagaze kuko fondasiyo yiwe aba ari nzima. Ubaze kw'iryo jambo agira agaciro, agera kure. Ubaze kw'iryo jambo agendana n'Imana. Ubaze kw'iryo jambo ntagasuzugurika, ntagagayika. Ubaze kw'iryo jambo ataraza akamuha icyubahiro. Hari abantu bagiye batubeshabesha, ndabyibuka. Hari abantu bagiye batubeshabesha, hari abantu bazogenda bakubeshabesha. Hagarara kuri Kristo Yesu, hagarara ku ijambo ry'ubugingo. Haleluya, haleluya, haleluya. Rangamiza Yesu yanesheje, reka kuraba ibintu, hagarara ku ijambo ry'ukuri. Ndakubwira ngo niwahagarara ku ijambo ry'ukuri ntabwo uzoba umurizo, uzoba umutwe ibihe byose. Hagarara ku ijambo ry'ukuri, hagarara ku ijambo ry'ukuri. Rirababaza, riravuna, rirarusha, ariko abahagaze ku ijambo ry'ukuri iherezo ryabo riba rizima, ntabwo bapfa nabi. Oh, haleluya. Kuko nyine ukuri araza akabana nabo, kuko nyine ukuri araza akabashigikira, kuko nyine ukuri araza akababuranira, kuko nyine ukuri araza akabagwanira, kuko nyine ukuri araza akabashingira intahe, kuko nyine ukuri araza akazi. Haleluya. Nyine ukuri akundana n'abantu b'ukuri, nyine ukuri araza agatabara b'ukuri. Haleluya. Ushobora kuruhana ibyo, ushobora kunanirwa n'ibyo, ushobora kuba mu bugaragu igihe kirekire, ushobora kuba mu bugaragu iminsi myinshi, ariko nyine ukuri natakurekera muri ubwo bugaragu. Iherezo ryawe rizoba iherezo ry'abazima, iherezo ryawe rizoba iherezo ry'abubaha Imana, iherezo ryawe rizoba iherezo ry'abagororotsi, iherezo ryawe rizoba iherezo ry'abana b'Imana. Hari abantu bagenda bahindagurika ku munsi ku munsi. Uyu munsi ukamubona avuga Imana, ejo ukamubona ariko aravuga ibindi binyuranye n'ibyo. Abo ntibazohagarara, abo bameze nk'aba bantu bubaka ku musenyi. Birivuga ngo iyo haje kunyiganyiga abo bantu uyo haje kunyiganyiga cyangwa imvura nyinshi, uraraba aho bubatse ukahabura, ariko umuntu
bose. Haleluya! Ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ukuri nipfunda ntizobura, kandi abanyakuri kenshi baragwanywa, kandi abanyakuri kenshi bavugwa nabi. Bavugwa nabi. Abantu benshi barananirwa no gusenga. Nagiye numva amakomantere amwe mu minsi iheze, hano ngo Pastor Joseph ngo bakorana n'abadayimoni, ngo nta bushobozi nka burya yokura he. Bibananira gusenga, natwe tugasenga. None udasenga kandi uzura igihe cyose ibintu bizokunanira ukabona abandi babishoboye, uzovuga ko bagize amanyanga cyangwa batishije kuko bananiwe. Ko wananiwe nawe uzoba uri kuriga ukananirwa ukabona wananiwe, uzovuga ngo banteganije, ngo nari nabitoye. Wabitoye gute? Nuko abantu benshi bahura n'ingorane, bibananira gusenga. Hari umuntu adashobora kumara n'iminsi ibiri yisonzesheje, hari umuntu adashobora kumara n'iminsi 3 yisonzesheje. Wubatse iminsi 40 uririra Imana utajya, uri imbere y'Imana. None iyo Mana nibibaho yoheba umuntu adashobora kumara umunsi umwe atisonzesha, Imana ikakibunganya n'umuntu amara iminsi 40 atajya. Iyo Mana yoba ariyo cyangwa siyo? Naho yoba ari umuntu tureka Imana, nawe wari wewe. Umuntu yoguma atonda iminsi 40 mwirirwa na murarana agukorera ibintu no kurya atajya, n'imodoka kwivise woyimuhati bitwara, kandi ari wowe uri umuntu nk'Yesu w'Imana. Yesu w'Imana. Icyo gituma muri iminsi benshi baca bajyaho boroshe, byabananiye gusenga, kandi Bibiliya irerekana yuko ubushobozi buva mu masengesho. Kubera byabananiye rero baca baja kurondera bwa bushobozi bw'ikuzimu, inyamangetengete, gukorana na Shetani, gukorana na Antikristo. Ibintu byoroshe ntibibapfuna, ntibisonzesha, ntibarinda kuruha, baca baja muri ayo manyanga. Ariko iminsi yabo iraheze, naho yo bashira hejuru bakaronka icubahiro, iminsi yabo iraheze. Naho bo bahano no bibabwira iminsi yabo yarangiye, bibagiye bihenze, iminsi yabo iraheze. Bagiye gutembana na shebuja wabo Shetani, bagiye kunanirana na shebuja Shetani. Haleluya! Bibiliya yabwiye ngo hahiriwe abizigiye Uhoraho, abo bameze n'umusozi Siyoni, n'abarepantase mwe mushira ivyizigiro vyanyu ku Uhoraho. Tugiye kumenya ukuri, kandi ukuri kuzoguha umwidegenje. Tugiye kumenya ukuri, kandi ukuri kuzoguha kubohoka. Tugiye kumenya ukuri, kandi ukuri kuzoguha kugendera mu ntsinzi. Tugiye kumenya ukuri, kandi ukuri kuzoguha gushika mu masezerano. Tugiye kumenya ukuri, kandi ukuri kuzoguha kugendana n'Imana ibihe byose. Umwanya waturangiranye, reka dusenge. Benshi ntibakwemera kuko kuravuna, ariko bwira Imana ngo mfasha izi nyigisho zinkura ahantu ziza zishikana ahandi. Imana igushoboze, ndabizi neza ubu Shetani yamaze kumenya yuko hari ibyo ugiye kuronka muri izi nyigisho. Shetani yamaze kubimenya yuko ugiye kuronka inyigisho z'urufatiro, fondasiyo y'ubuzima bwa hano mu isi n'ibihe bitazoshira. Agiye gushiraho impamvu zo kukubuza, ariko nawe utangura umugwanyi umubwire ngo Mana fasha, izi nyigisho ndazikurikirane, izi nyigisho zizogira ikibanza mu buzima bwanje, kuko izi nyigisho zizogusiga uri gihangange. Izi nyigisho zizoguha kunesha abadayimoni n'utudayimoni. Izi nyigisho zizoguha gusimba imitego uyirenda utagwanye. Haleluya! Mana, turasengeye aba bantu bari hano, umfashe untabare kugira ngo izi nyigisho nciye ku mayani sinigeze ninjira muri fondasiyo cyangwa mu nyigisho nyezina, ariko izi nizo tugiye kubamo. Ndifuza kuzibandanya imisi gushika abantu bose bamenya ukuri n'amanyanga na strategie zose za Shetani. Ndifuza kumenya aba bantu babimenye, unyagura ubwenge, umare ku maso, umbe kudatambamira iburyo cyane ibubafu, kugira ngo abantu bamenye ukuri, kuko turiko turagera mu bihe bigoye, kandi benshi bariko barazimagirika, abandi bariko barajana n'imigisha
inyigisho zitavuna, inyigisho zorohereza abantu, zikabata mu cobo, zikabata mu kinogo. Mana ndagomba abantu bamenye ukuri, naho boca mu muriro, naho bokwikorera ibiremereye, naho boca mu mageragezwa, bamenye ukuri, baca mu ruzi barengane, baca mu muriro barengane. Ibizoturabaza ntibizobura, ibizotuvuna ntibizobura, ibizoduca intege ntibizobura, ariko uduhe guhagarara mu kuri Mana, kuko igihe cawe kirageze. Uraje gutwara ishengero, ivyo vyose vyerekana ukuza kwawe. Abatari bake ntibabimenya, nudutabare umwe wese umukore ku mutima, umuhe gutahura ukuri, umuhe kumenya ukuri. Turagomba kumenya strategy zose, umuhinga n'amanyanga Satani ariko akoresha kugira ngo azimize abantu. Biribwa ngo bishobotse agomba kuzimiza n'abari baratoranijwe. Agomba kuzimiza n'abari baratoranijwe, ariko turagomba batoranijwe bagume ku murongo, bahe kumenya ukuri. Abo ababwiwe, abakumenye, abagusobanukiwe, ubarinde kuzibagirika, ubarinde guhura, ubarinde kugwa mu ruduri. Yesu tugirire imbabazi Mana. Iminsi iraheze, ndiko ndumva ukuza kwawe kwegereje, ndiko ndumva uguhinda kwawe kwegereje, ndiko ndabona ati Kristo ariko arakora ku muvuduko ukomeye, ndiko ndabona isi igiye guhera, ndiko ndabona isi igiye guhera. Dutabare dushoze Mwami, kugira ngo isi ntiduherane, ntitujane, ariko abakumenye, abagusobanukiwe, abakwakiriye, abari mu rugendo, babandi bakwakira, baba bakumenya, baba bari ku ikimenyetso c'amaraso. Dufashe Mwami twamuke, udufate ukuboko Mana, kugira ngo tuzorangize urugendo rwacu amahoro. Turagomba kuzomusanganira igihe inzamba igiye kuvuga, tuzatumusanganira ku bicu. Muri bamwe bazovuga batanze abana banje, baciye mu bigoye, baciye mu bihambaye, ariko mwarabinesheje. Birivuga ngo unesha azokwicarana nanje, azohabwa igitsoro cy'ubugingo. Nanje ndagomba kubamo, repataze turagomba kubamo. Udushoboze Mwami, tureke kujana n'ibihimba, tureke kujana n'ibuguruka, ariko Mana turagomba kuzonezerwa nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Tugomba kuzoba muri babandi bazokwambika umwambaro wera, babandi uzohanagura amarira ku maso yabo. Ndagushimiye Mwami, n'imari n'ivyo twakoze utugirire imbabazi. Amaraso yabo tweze, imbabazi zawe zibane natwe Mwami, utwigisha ukuri kandi ukuri kizoduha gushikama. Urakoze, imbabazi n'ubuntu n'ukuri n'amahoro n'imigisha bibane natwe mu izina ry'Umwami Yesu. Aho ni hotera, haleluya nene cyane. Iri jambo ni iry'ubugingo, riguha umugisha wa hano mu isi n'uwo mu ijuru. Iri jambo rizotuma udapfa. Narivuze muri jambo rizotuma ari umutamu umwe yigeze kumbwira ijambo rirancana, aramarira ati ndashaje, ati mugabo jewe nzopfa ntapfuye. Jewe nzopfa ntapfuye. Tuzopfa udapfuye te, jewe sinzopfa. Ati nzosinzira iminsi mikeyi, nikambure nibanire na data ibihe byose. Iri jambo ndakubarira zizotuma udapfa, rizokujana mu gusinzira, ariko ntuzopfa. Kuko abazopfa n'abakoze ibyaha bazokenyuka, abo bazokwibagirwa, bazoja muri mahomero, bazobana na Shetani ibihe bitazoshira, abo nibo bapfu. Ariko abana b'Imana bazitangura, bitangurira ubugingo budashira. Ibimarira ngo tuzitangura, bitangurira ubugingo budashira. Mu yandi majambo, gupfa kwacu n'ugusinzira, hama tujye twikome tubana na data wa twese wo mu ijuru. Ijambo rizoguha kudapfa, kandi iyo wizeye ijambo hari abadayimoni, hari utudayimoni tutarutsindwa. Twa tudayimoni tuguca intege, twa tudayimoni tw'abadayimoni twaturundi tuza tukwihebuza, utwo tukadutsindwa cyo mbatwe umwana w'Imana. Haleluya! Umuheburayo n'umuyuda, uje hari ubushobozi. Haleluya! Bigatuma utwo tujwi tukadutsinda. Nakira ijambo ry'ubugingo. Reka dukorere Imana. Iyo umuntu asoromye imbuto, akuramo imbuto nziza nziza, akazibika, akazitiganya kugira ngo zize zimugirire umumaro
byari ikindi gihe mu guteragira abantu bakijambo ry'ubugingo ubwa mbere Imana ibabona nk'urubuto, Imana ibabona mu bushobozi, ibabona nk'abakozi b'ukuri. Hari abantu n'iki gihe usanga hari abantu atamumaro bamariye Imana, aho naho uboneka ikintu kibagwanya Imana irabahiga. Ariko umuntu Imana ibona nk'urubuto, na isi yose yohaguruka kukugwanya, Imana ihaguruka kukugwanira kuko ibikubonamo umumaro w'ejo hazoza. Ntabwo tuzopfa gupfa rero kuko twebwe abantu bafise ijambo ry'ubugingo baba ari urubuto rw'Imana, niyo maboko y'Imana, nibo bakozi bayo b'ukuri, ntibazopfa gupfa. Oya, no. Imana iravuga ati ntibishoboka ujya apfuye noba nkovye. Ubwa mbere agwanya abadayimoni, azana abantu kuri Kristo, asengera abarwayi bagakira, ampamvu yuko bapfa gukenyuka. Bene abo bantu Imana irabarinda kandi ikabazigama kuko n'urubuto rw'Imana. Ndagomba mube pipinyeri y'Imana. Amen. Amen. Nashaka gende na karekari twese. Siyumva pamara mala charagaruka. Reka dusengera abo bantu no kuri kose. Oya. Abumva kwa urubuto rw'Imana, Imana ibagirire neza cyane. Kandi bahe kuba urubuto kabisa. Urubuto rutoretse. Ubundi yavuze ngo uzoba urubuto ngo ntiribungwa ngo rizoba imbuto ntirigirane ntiribungwa.